Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga B-Info Plus ndabaramutse ndabahe nikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi w'igenekerezo rya 2026 kwezi kwa gatanu uno mwaka turi mu 2025 no munsi kugeza uno munsi biraboneka yuko ibinyamakuru vyose bitariko biravuga amakuru ajanye n'intambara canke amakuru y'ibiriko biraranga intambara ziko zirabera mu buseruko bwa Kongo. Biboneka yuko vyose biriko birijukira bivuga umuzo wa Joseph Kabila ngaha mu gisagara ca Goma. Abantu benshi ndazi baramaze kubimenya ndetse n'inyuma yaho avuze ko azohazira benshi barumvise ijambo yashoboye gushikiriza. Ibi biri mu makuru twabateguriye umusisanguzi aza kuduha mu buryo bwiramvuye. Tuvuye ngaho turaja ku mirongo y'urugamba habereye ama operation agiye atandukanye nk'akarorero muri Walungu ibintu ntivyoroshe na buke hagati y'aba bazarinde ubona yuko bagwana nk'abisize isendo umugani wa musisanguzi kabisa aguma batana mu mitwe n'izinyeshamba za M23. Bwana musisanguzi turi kumwe muri studio 5 ndazi yuko aza kutubwira ivyinshi tashoboye kumenya ariko imbere ko ndamuhakaze na karibu. Reka shimire cyane abantu bose badukurikirana yaba bari mu Burundi muri Afrika muri rusangi Europe Asia ndetse na Amerika umwe wese ahari yumve yuko tumuramukije cyane. Kaburi kuraba kino kiganiro nubwo atavyinshi ofisi kuvuga ko duza amashuga muri commentaire twereke yuko tudatamba twirorera. Bwana musisanguzi ndakuramukije ndanakwifuriza umunsi mwiza ubona yuko hari yaciye n'akanya ariko turabaha amakuru nizere yuko umeze neza. Amahoro cyane bwana journaliste. Jenda kabisa meze neza ndakomeye. Yego. Nari niriwe ndiko ndakurikirana amakuru yaho hakujya muri Kongo. Ndabe ingene bitangaza amakuru bitandukanye. Nkeka byo mu isi yose biriko biravuga umuzo wa Kabila hano mu gisagara ca Goma. Yego. Ndaba ningene kabisa babivuga ugutandukanye. Urabona ko hariho abavyemera abatavyemera abavuga ati umuzo wiwe nubwo vyo bari byo nta impact nimwe vyogira ku rubuga rw'intambara. Abandi bati yamara umuzo wiwe urashobora kugira ikintu kinini unahinduye ku rubuga rw'intambara. So reka mbere uko ndabyinjiramo neza ndamutse badukurikirana aho bari hose ndabahe nikaze muri kino kiganiro kugira ngo dusangire kino kiyago okumbure nincabwenge namana yivuze badukurikirana cyane gose baze kutwunganira muri commentaire canke baze kugira ico bavuze ko muri bwa buryo basanzwe babikoramo. Bona journaliste imbere yuko kwanza twinjira mu bya Kabila nashaka menyesha badukurikiranye yuko intambara muri Kongo ntabwo irahera iracasutamye cyane kabisa nubwo ibitangazamakuru byinshi birema inkuru z'ibinyoma kugira ngo zironke ibyo zigaburira abazikurikirana ariko intambara mu by'ukuri zirahari usibye z'ibinyoma barema. Ibitangazamakuru byinshi biguma byandika yuko Uvira yatewe Uvira byagenze uku ariko sivyo Uvira iratekanye Uvira nta ntambara ihari Uvira novuga yuko nagace vraiment muri Kongo karimwe amahoro aho abene gihugu baho bakora imirimo yabo kuri kwamye ataco bicura. Ngira ngo marumvise uko abo twabajije timbe Uvira gute ko twumva bitangaza amakuru byinshi biguma bivuga yuko Uvira muri mu masasu menshi ni gute abose kwavuze ati Uvira nako M23 twe tuyiteze kuva mu kwa kabiri gushika ntaho turabona turayumva gusa ni kandi bisa nka itazuri finashitse hani wacu kuko ingende tubona umutekano waho ucunzwe nta M23 doshika hano hantu. So rero bona journaliste mu misozi hejuru ya Minembwe cyangwa se nkoresha imvugo muri territoire ya Fizi intambara ni nyinshi cyane gose ku buryo mbere ya M23 ku munsi wejo yasohoye itangazo ahivuga yuko yerekana yuko iyi coalition ya FARDC ndavuga aba FARDC wazando na FDNB yuko ngo bo bariko barakora ibyo bo bise ihonyabwoko. So hari umuntu aca yibaza ati none nimba iyi coalition ya FARDC iriko irarasana natwigwaneho bakabica ku bwinshi byo bari byo bise ihonyabwoko gusumba bijye bariko barakorera abene gihugu bare muri za Goma na Bukavu. So hari umuntu acaja mu rujijo akibaza ati none ibyo bano ba M23 bitibanya bwoko byo
ni biki. So hariya rero muri Fizi twigwaneho isa n'iyiriko irafudika kabisa, iri ku kanyuma, ni ukuvuga mu minsi itari mike nako itari myinshi, nibaza yuko iyi twigwaneho izoba yafuditse itakivugwa, tuzoyibagira kumbure hazoze iyindi nshasha atari iyi turiko turumva ubu, kubera yuko barabageramiye cyane gose. Iyi coalition FARDC yabahagurukiye ku rugero rwaho novuga ko atasaganirizo namba bafise. So tugende kandi muri Warungu burya intambara yaho abawazendo bayigize akanywa ababo ntibigeze bashima yuko ize iravugwa. Warungu igice kinini cyane, ndavuga Warungu nini ahanini hafiswe n'abawazarendo cyangwa se nkoci mvugo coalition ya FARDC, niho bafise kino gice, nubwo hari uduce M23 ikirimwo, ariko uravye umuvuduko iyi coalition iriko birabonekana yuko iyi M23 ivayo akanya kariko kose. Ngira ngo makuru yacu twarabwiye ingene bashoboye gufata imodoka ya M23 na RDF rimwe ibigwanisho n'abasirikare, nuko barayifashe ibigwanisho barabirekipera n'abantu basirikare uko babagenje ntabyo nzi, gusa ico ndico cyo nuko baguye mu minwe y'iyi coalition. Uyu munsi urabona journaliste hano nyine muri Warungu muri quartier bita Marangiro. Marangiro ni ku kilometero kimwe werekeza kuri centre. Hariho imigwano ikomeye cyane, ari amakuru dufise n'umuntu ari hano muri Marangiro akabitubwira, avuga ko hari imigwano imaze iminsi 3. Uyu munsi ho ngo bisa nkaho bariko barakora bimwe twita muri filime ngo komba ya mwisho. Ngo aba M23 kabisa batumanye ko amaranforo menshi yarajava muri Bukavu ashikira hano muri Marangiro, mugabo bisa nkaho ataco bariko barashabokora, ngo kuko iyi wazarendo cyangwa se coalition ya FARDC barabambye kabisa, bavuga bati aha ni umuntu ku wundi mpaka turabe abazohererwa bakiropriya. Biboneke yuko rero iyi wazarendo iri ku kivi, iyi coalition FARDC iri ku kivi kabisa, kandi bari determine. Si bimwe vya kera twumva ngo barasha ahantu hama ngo misi mikeya bahabatse. Ibi vyaragaragaye cyane muri za Karehe, za Kabare, zande za Nyangezi n'ahandi, aho bagaba ibitero twumva ngo bafasha gace, mugabo nyuma y'imisi mikeya tukaza kuhasanga ariko hari controle niyi M23. Ibi rero biratandukanye cyane gose, kuko uyu muvyuro umaze imisi uri kuraba aho bafashe umengani super group kabisa, ntibarekura kabisa. Bafashe akarorero ni hano muri Rugezi kabisa, barahadomye byaranse yuko bahava, ahubwo aho kuhava batera bavansa n'ahandi bakwegerako. Akandi karorero ni hano nyine muri Warungu baramaze imisi bagenda bakubura barasa M23 ku rugero rwo hejuru, ku buryo buce bwishije muri Warungu ubu bubazwa iyi wazarendo. So aha rero naha muri Marangira nibaza yuko nkuko dufatiye ku makuru tuko tuyaronka, amakuru aratubwira yuko iyi coalition ya FARDC iri en position de force, bisa nkaho iyi M23 iza guta yomoke, kuko barabona yuko iyi coalition iri determine. Bona journaliste nibaza yuko amakuru yo kuruga rw'intambara ni menshi, ntabwo twamarira muri kino kiganiro, ariko reka rero dusimbire kuri Joseph Kabila Kabange. Uyu Joseph Kabila nuwahoze ari president wa kino gihugu myaka 18 yose ari watwara. Nuwahoze ari president w'iki gihugu ca Kongo, aho yakorewe mu ngata n'uyu Chilombo, president Chilombo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo niwe yamukoreye mu ngata. Ariko rero bikaba bitariko biramera neza kuri Joseph Kabila, kuko byagiye kugaragara yuko iyi M23 ari igisirikare ciwe, nukuvuga ni kiroberi ciwe, yaremye ikiroberi cyo kuza kugwanya umusubirizi wiwe uyu Kabila. Amakuru ndazi ko abantu benshi bagiye bakurikirana ibitangabo byinshi byagiye bivugwa, ariko tubamenyeshe yuko aho bitanguye kunugwanurwa yuko uyu Kabila ari we
ari nyuma y'iyi M23 haravuzwe amajambo menshi ndetse amatohoza yanakogwa na ni leta ya Kongo baza gusanga mu by'ukuri koko nivyo aho bacima batanga kumufatira ingingo zitandukanye. Ingingo ya mbere namenyesha nuko amatungo yiwe yose yabaye sezi, amatungo yiwe yabaye sezi, hama inyuma y'imisi hacakurikiraho ku mwaka ico bita ubudahangagwa. Inama nshinga amateka na nkinguza amateka byarakoranye muri indwi iheze bira mwaka ubudahangagwa yarafise. Ibi rero ku mwaka ubudahangagwa bisa nkaho ari byo bigiye guhindura isura, kuko uyu president Kabila yaciye asohora discours novuga iremereye, ariko imbere yo kumvuga amajambo make yari muri discours yasohoye nuko urubuga rwa YouTube yasohoreye ko iyi discours rwaciye rufutwa. Kuvuga discours emaze ko amasaha make iyi YouTube yasohoye ko iyi discours yaciye ifutwa, ariko irifutwa giri urubuga rwa YouTube ntabwo bivuze yuko ijambo yavuze ryarafutswe, kuko hariho imbuga nyinshi zamaze kuri telecharge baca badishira ku mbuga zabo zitandukanye. Aho rero muri amajambo yavuze amajambo akomeye cyane, aho yashuye gushikiriza avuga yuko ngo yarahiriye kuzogwanira igihugu gushika ku kanyuma, ngo gushika afuye, no kuvuga rero numusirikare wo gushika ku kanyuma. Aha rero niyo majambo menshi abantu bariko barakorera ko mu kwerekana yuko uyu president nako Kabila umuzo we muri Goma ko ugomba guhindura ibintu byinshi ku rubuga rw'intambara. Hariho amakuru dufise mbere y'ibanga twakuye ku bantu bamwegereye cyane, aho bavuze yuko ngo ejo aho nako uyu munsi mu gatondo uko bashoboye kugendera ahariko haratorezwa bajya basore bafashwe ku nguvu bakabatwara mu gisirikare. Uyu Kabila acasaba yuko bo barekura bakitahira ngo kubera ko ngo nta nguvu bafise zo kuba buhangana n'igisirikare cy'u Burundi. So aya n'amajambo amwe twage turatoragura ku bantu begereye hariya mu gisagara ca Goma ndetse bari hafi cyane y'uyu Joseph Kabila. So bwana journaliste nabivuze ibitangazamakuru byinshi biriko biravuga ku vy'uyu muzi wa Kabila hano muri Goma, usibye ko nibindi bitariko biravyemeza. Wanashaka bakanavuga ati none nimba yo bayashise hajya kubera iki ata video nimo canke ifoto byiwe birashobora gusohoka. Ariko ifoto zasohotse bwana musisanguze, hari ifoto Joseph Kabila ari muri Goma zishasha kabisa, abantu ndaza kuzibaha mu magroupe kandi ndazikari zuno munsi. Izo foto rero tuzisangiza badukurikirana, mugabo nareko mvuga makuru nakuye ku bindi bitangaza makuru, kandi nanjye izo foto ntazo ndaronka ince ndazihabwa. So rero mu by'ukuri umuzo nako wa Kabila muri Goma kumbure urashobora kugira ikintu uhinduye ku rubuga rw'intambara. Murabizi yuko umuntu ariko arayoborera intama ari kure, sico kimwe n'umuntu aba aziyobora ari hafi. Yes, haro duce twibutsa badukurikiranye yuko iyi M23 iriko iragwana umuheneberezo kugira ngo barabe yuko buno buce bamaze kwigarurira baza kubugumya akuntumbero yuko iki gihugu cy'u Rwanda cyaba promesse yuko nibaja mu biganiro kuganira kugira ngo umwanzo w'ibiganiro uze kuja habona umuvyi bazosaba ngo nuko iyi M23 izoshobora kugumya uduce yashoboye kwigarurira kugira ngo bikunda amahoro ashobore kuboneka hano mu gihugu ca Kongo. Ku rundi ruhande nago iyi leta ya Kongo FARDC bariko nabo bakora ibishoboka byose kugira ngo barabe ko bashobora kubatuza muri buno buce utandukanye bamaze kwigarurira, kuko baramaze kumenya uyu umukenyuro igihugu cy'u Rwanda kizotwara mu biganiro. Ibi rero bona journaliste novuga ko ari ibintu byatumye ku rubuga rw'intambara ibintu bihinduka, kukaba nkako twarabonye yuko kuri kote ya FARDC
hariho ingabo nyinshi zaje ziva mu gihugu cy'u Burundi zashoboye kongerezwa. Ku rundi ruhande nago amakuru turafise yuko hashoboye kwinjizwa mu gihugu cya Kongo ingabo zirenga 5,000 zije ziva mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kuraba yuko borinda uduce bamaze kwigarurira iyi coalition FARDC ntishobore kubaca mu ryahomye ngo yabake. Ikindi kintu mbona journaliste novuga nuko uku kuntu abenegihugu bo muri Kongo bitabiriye akamu kabo wazarendo kugira ngo babahambye bashobore gushira ingufu hamwe barabe ko botuza iyi M23 byateye novuga uruhagarara muri M23 n'ubwo bwinshi kuko babonye yuko abenegihugu bariko barabavako n'abandi bamaze kubahinyura. Rero iki ni kintu cyatumye novuga bajugumira bakagira ubwoba bibaza yuko umwana umwanya bashobora kwakira ibitero biremereye biriko birava muri coalition ya FARDC kugira ngo bashobore kubakura muri buno buce basanzwe barimwo. Bona journaliste ndafise ayandi amakuru avuga yuko ngo bagiye kunegosia muri negociation bazogira ngo bazonegosia nko nakivuze ngo bagumye buno buce basanzwe barimwo ngo bidakunze ngo intambara muri Kongo barabona yuko bazoba bayitsinzwe bazoca baza kubandanya intambara mu Burundi. No kuvuga ngo bazoca bamanika amaboko muri Kongo bizoba byabananiye bazoca rero ijya M23 yambara umwambaro wa Red Tabara kugira ngo ize kubandanya imigwano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ico batazi mbona musisanguzi nuko ababananije muri Kongo ari abarundi nyene bo ibi rero babasanga muhira naho ibi rero bona journaliste ni migambi bafise kandi urabona yuko uko bafise ni migambi ntabwo intumbero mu by'ukuri ari ya Kongo. Ibi maze imisi ndabivuga Kongo barayifise buriya M23 irafise Kongo ibice byinshi cyane kwijana ahubwo nko wari ukivuze intambamyi ni igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu onanda nabo nyine plan yabo ikurikira ari uko baca baza kwanza kubandaniriza imigwano mu Burundi bakambara casquette ya Red Tabara kugira ngo bakuri intambamyi mu nzira bashobore kubandanya muri Kongo. Ariko kandi hamwe n'ibi no canshikiriza ikindi ciyumviro omaze kudekuvura yuko ubujya na leta y'u Burundi yaramaze gusoma ingene runo rugamba ruriko ruragenda ninge batera na rutangura bona shaka baramaze kurusoma kuko kimwe mu vyatumye FDN binjira muri Kongo nibaza yuko ari uko banse kugwanira mu gihugu bakoresheje bamugana uvuga yuko atankoko igwanira ngo ntanko kwigwanira mu magi baciye baba novuge bakora ibishoboka basanga iyi Red Tabara aho iriko irimenyerereza ku rubuga rwayo bayisangayo abariyo batanira mu mitwe kumbure iyi plan yabo yo kuza mu Burundi baza gusanga idakunda kubera yuko iyi Red Tabara bibaza ko bazokwikika inyuma izoba yashoboye kubane yanti hajya ku butaka bwa Kongo. Ego bwana musisanguzi twayazi bitari bike kandi gushimire cyane kwano makuru duhaye nizere yuko abo tubanyuma kino kiganiro abagejeje kuno munota washoboye gutahura ibitari bike rero ndakwikebano no nganda gushimira cyane. Urakoze cyane bwana journaliste reka nanyishimira abadukurikiranye nizere yuko tuza kongera amandi makuru yacu yo hanyuma cyane gose nko umusisanguza yivuze mukanya turaje kugira ngo tubahe nandi makuru nashaka cyane ku mirongo y'urugamba kuko amakuru simaki ahana ama operation agumakoreka nizere ko we tubanye makino igani atongera kubana no mukindi. Bye bye.